Nitekano munezero ntangere vyo gusubira kubana namwe mwe banywanyi bakunzi bacu mubandanye mudukurikirana muherereye irya nino mu makungu ya kure. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyamerika, bari irya nino ku mugabane w'abanyaburaya, mudukurikirana muherereye ku mugabane w'abanyaziya, abari irya nino ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye: Kenya, Zambia, Uganda, Afrique du Sud, Mozambique, Zimbabwe, Malawi, Nigeria, Ethiopia, muri ngaha mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, uburengero muri Kongo, ubuseruko n'ubumanuko muri Tanzania, mudukurikirana muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imitumba bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, hama uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakenge. Amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru agezweko ariko aravugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, reka tuyatangurire mu gisata ca politike, aho ibintu biboneka ko vyabandanyije biyangara muri politike y'u Burundi, yaba iyo ngaha imbere mu gihugu, mbere na politike mpuzamakungu. Mu migenderanire myiza n'igihugu cacu c'u Burundi biraboneka ko ibintu bitoroshe na gatoyi. Koloneli Reveriyano Ndikuriyo, uyu ni umukuru w'umugambwe CNDD FDD, umunyamabanga mukuru nyine wa CNDD FDD muri kino gihe ari muyabira nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Reveriyano Ndikuriyo arihe? Amezi agiye guhera ari abiri Reveriyano Ndikuriyo atagize ahantu na hamwe aboneka canke agaragara. None kuki Reveriyano Ndikuriyo atari karagaragara? Yoba agwaye? Yoba afise ikihe kibazo? Abanyagihugu benshi abatwandikiye cane cane abo mu mugambwe CNDD FDD, abagumya banga barabandanya kutubaza ni amakuru ya Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo rero amakuru aremeza ko ari iwe muhira, ariko ko agwaye ameze nabi cane, ari ku musego. Abaganga bamuhora hafi, abaganga b'inzobere b'abahinga bakomakomeye cane nibo bagwaje Reveriyano Ndikuriyo, ariko bakaba bamuri hafi, bamuri bugufi, kuko naho atari kwa muganga ariko bama bamugendera umwanya ku mwanya, bama baja kumuramutsa umwanya ku mwanya, bivanye nuko amerewe nabi, atameze neza, amagara yiwe amukitse muri kino gihe, biboneka ko bitifashe neza. Reveriyano Ndikuriyo rero akaba ariyo makuru twababwira ku bijanye n'amagara ye. Ariko mu bijanye na politike murazi ko ari we munyamabanga mukuru w'umugambwe wa CNDD FDD. Ubutegetsi bwa Gitega bwabandanyije bunyegeza ivyayo makuru ya Reveriyano Ndikuriyo, gushikamangaya biracari mu kinyegero. Ni inkuru zigoranye cane, ni ibintu bitoroshe biriko biragenda bibera ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho biboneka ko ubutegetsi bwa Gitega hari ico butipfuzaga kuri Reveriyano Ndikuriyo. Ico butipfuzaga rero nuko Reveriyano Ndikuriyo ngo yashatse kwiyimika akigira umwami wa kino gihugu, yashatse gukura Evariste Ndayishimiye mu kibanza c'umukuru w'igihugu, kandi nawe akikirimo, kandi n'ico kibanza akikirondera. Ivyo ngo nivyo vyoba vyarabaye kuri Reveriyano Ndikuriyo, bigatuma ahabwa ishano nk'uko mu nkuru zacu twaciye tugenda tubibabwira. Ubutegetsi bwa Gitega ntibwigeze bubeshuza amakuru y'uko Reveriyano Ndikuriyo yoba yarahawe canke yaragaburiwe ishano, gushikaho ajanwa mu bihugu vy'amakungu kuvurizwayo kugira ngo barabe ko amagara yokongera gusubira ku murongo. Ariko amahaha yiwe yari yahejeje kononekara. Ku bijanye no guhema ni ingorane zikomakomeye cane kuri Reveriyano Ndikuriyo.
abategetsi ba Gitega naho batigeze babeshuza ayo makuru nyine yuko Reveriyano Ndikuriyo yoba yaragaburiwe ishano, biraboneka ko hari ivyo nabo bari babizi ko n'abantu benshi bari bahejeje gutahura ivy'ayo makuru, kandi n'abaganga nabo barerekanye ko Reveriyano Ndikuriyo yahawe ishano. None iryo shano Reveriyano Ndikuriyo yaririye rivuye nihe yarivanye? Abarimugaburiye ni bande? Ni gute ubutegetsi bwa Gitega butakoze amatohoza ngo hamenyekane uwo yagaburiye Reveriyano Ndikuriyo ishano gushikaho umunyamabanga w'umugambwe CNDD-FDD? Ni umuntu akomeye mu gihugu, ni umuntu ashobora kuba yumvamwo umukuru w'igihugu akavamo samuragwa w'abarundi. None ni gute ubutegetsi buriho muri kino gihe bwa CNDD-FDD nyine butakoze amatohoza ngo hamenyekane uwoba yaragaburiye ishano Reveriyano Ndikuriyo, kandi ari we abatwara, ari we atwaye umugambwe wa CNDD-FDD? Ni kubera iki banyegeje ivy'ayo makuru y'ishano? Ni kubera iki banyegeje ivy'amatohoza? Ni kubera iki Reveriyano Ndikuriyo ari kwa muganga ata makuru namwe bigeze bashira habona yuko Reveriyano agwaye n'ivyo agwaye? Ivyo vyose biraboneka ko ubutegetsi bwa Gitega aribwo bwari bubifisemwo ukuboko n'uruhara rukomakomeye cane, ari nazo mvo ata kintu na kimwe bashima gushira ahabona, kuko ivyabo vyari vyamenyekanye, ibisaka vy'imbwa vyari vyahiye. Bivanye nuko rero Reveriyano Ndikuriyo nawe yabonye ko bari bamwishe, nawe yaratashe aranuma arahora, ata kintu na kimwe ashaka gushikiriza, yewe no kuva iwe muhira ngo aje hanze navyo vyaranse, ntajayo, arihorera aguma imuhira iwe kugira ngo atabandanya akorogana n'abo bategetsi bakomeye cane batwaye kino gihugu cacu c'Uburundi muri kino gihe. Tuvuye kuri iyi nkuru ivuga ku magara ya Reveriyano Ndikuriyo, reka dusimbire ngaho ku umutekano w'igihugu cacu c'Uburundi. Abagwanyi ba Red Tabara baraye basohoye itangazo bipfuriza abarundi umwaka mwiza, babereka ko kandi bagikomeje kwitegurira urugamba, bivanye nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD bwanse ibiganiro, bwanse inzira y'ibiganiro kugira ngo abo barundi bahunze igihugu cacu c'Uburundi bose batahukanwe mu mahoro, bagaruke mu gihugu c'amavuka, mu gihugu cabibarutse ata nkomanzi n'imwe bafise. Ubu rero biraboneka ko Red Tabara mu ijambo mu itangazo bashize ahabona, bakaba bemeza ko umwanya n'umwanya bashobora kugaba ibitero ku butegetsi bwa CNDD-FDD, ubutegetsi bwanse ibiganiro nk'uko amakuru ariko aragenda abishikiriza. Ni ingorane zikomakomeye cane ibiboneka ko bigiye gushikira Uburundi, nyamara umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye nawe akabandanya avuga ko ngo igihugu kibanyi c'u Rwanda arico kigira kimutere. Abagwanyi ba Red Tabara b'abarundi nabo bakavuga ati nitwe turagira tukugabeko ibitero. Evariste Ndayishimiye akabandanya avyegeka ku Rwanda ko ariko ngo ruzoba rwateye, atari Red Tabara izoba yagavye ibitero. Ivyo bikaboneka ko ari kwa kundi ukora amakosha, nyamara ayo makosa ukayegeka ku bandi ukavuga ko ari bo bayaguteza, kandi wowe ubwawe ari wowe wavyiteje. Red Tabara yaramusavye ibiganiro, ariko Evariste Ndayishimiye yaraciye anana, yaranse kwemera ivyo biganiro vyagomba kumuhuza n'abo bagwanyi ba Red Tabara bavuga ko bafise umugambi wo gutera no kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Kuri kino gihe ni ingorane zikomakomeye cane ziriko ziribazwa ukungene bigiye kuzohava bigenda, niba
ubutegetsi bwa Gitega buzokwemera ibiganiro canke niba buzoguma bukanka kuja kuganira n'abo bagwanyi ba Rede Tabara bavuga ko bagiye kugaba ibitero ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Mw'itangazo baciye bashirako umukono biciye ku muvugizi w'uyu muhari wa Rede Tabara ariwe Patrick Nahimana. Kugira ngo amakuru mwene nk'aya aza gushikira wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, uraca uja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane ndabikebanuye naho ubutaha.